Real Talk. Uyu bamwita Big J ni underground yo ndirimbo eruka gusohoka amasanamu kwigerekerezo rya 18 ukwezi k'umunani ni muri Hit Connection. Ndabona ni indirimbo igeze kure kuri 8023 views ku muririmbyi wo underground agasora indirimbo yitwa Underground asanzwe yamuka mu ntara ya Ngozi aruka kuronka management muraza kuvyumva ni byinshi twabateguriye ibibazo byinshi tuza kumubaza Big J bwami bw'isamirizi Buja FM turagenda gutya nino beat wikora mu gahogo Manamvura bugidahita naho upita pituri kuhiga icorirenza hands up hari umunsi bizohera banyita umwana w'imfuvyi yakuza atagira abavyeyi abisi bahinduka banyambika iceyi banyita umubandi banyita igitandero nta busambiro naho mbona nonyikira mugasho ni muhira nama mu vyago nk'umwana w'intambara ndasavye muhaguruka amaboko mu manike mvuga make nahari ndabatuke turabitunganya mu majambo make onarabitondeye mufata nka bugyundeke abagwa mu kazi mutari buboneke big ndarapuka nikanka zimeneke ipapu honda gose n'amapepu yiruke nk'abantu wa kera nka Snoop wafika kuri no verse ndagara nka boss kuri ingwano ndagara nkuru rusasu buhoro kando fuziremereye nk'izabagwanye bugire babiri nuko mani basu mu komando nta kuntu no guha beat kugira ngo numve ko utagira ewe Israel byo mugishirwa J amakuru ni sawa kabisa subira wibutsa ko baratwumviriza Big J ninde Big J Egera micro Big J mazina yakurikiranga muntu banyita Bigirimana Jean Paul abanavukiye mu ntarangozi muri commune Ruhororo akabanyita rumbere bikacanke ifi barene canke machine gun ubu ubahehe wari watubwiye ngo hano mu gisagara ca Bujumbura wari watanguye tukikwakira ubwa mbere wari wawe mu buterero ubu mba mu bwiza ndabona yuko ubuzima waramaze kubuhindurirwa fresh ubu agashenete shopping wararonse management bushize twarumvise yuko wagize ico bita conference de presse uratumira bamenyesha makuru kuri Mutima Bar urabazimana urerekana igikorwa cyawe reka gukora bimeze gute na management yawe je kabisa na management yanje Musema Kweli TV ni sawa yitwa Musema Kweli TV ikorera hehe bimeze gute mufitanye amasezerano meze gute Musanze hanikorera yahora ifise yahora ikora ngaho mu butere no yari ifise inzu yaho no yikorera hama ubu ko bari mijya bibazo byo kuza barabomora amazu kibarabara ubu rero bariko barahega ndi bayishira mu gagusurumba ibiro bya biri mu butere nire yatandukanye ya Big J atari muri management na Big J ari muri management kubuhinga bwiwe apana amafaranga iterambere ry'umuziki wawe hari tandukaniro uri kwishambira mbere muri management yonze ziratangura gukora oya je no video ubona niyo nakoze ku buryo bw'iwanje n'abafana bamfashije ko kera Big J narumusandi nari meze nayo no gufungura zabari ngorana nari bisanga nubwo ubu ngenda ubona konsa fresh nk'umuraperi kane ku munsi oya nibisanzwe urabona ndaca acha inzira kugira ngane nkawe we giste gacha nyami kare waruza ku radio uterirege unabonye waje n'agatukutuku ni sawa kabise bana iyo Musema Kweli TV iragwa akanoti kubaho gufungura kwambara iki kabisa je nagiye kubabeshera baramfasha cyo gufungura ni bien isanzwe irongoye nani urongoye manager wa ari hanze ino biro yawe watubwiye kuri mu buterere unkurikirana ba mu buterere akura mu buterere ni haba maga president wayo nyeneyo ari hanze muri uzokorana ryari igushika ryari imyaka ine bagukorera iki ebana icyambere nazo nkorera ndiko nkorera indirimbo audio video ebana zo kubwego bwo hejuru imwe mu mwaka oya umeza abiri nzo afite indirimbo sokana video mu meza abiri studio ushaka bya bibazo byo kuvuga ati X-Feta ndamutinya kuri The Magic ndamutinya nta buryo noronka kubahemba ubu ni sawa no kwa Miro ushaka kuja yubu ubu ni sawa kabisa je twavuganye yuko studio nshaka ntazo kuri video ntaje ba Jonera canke Brand Smith ntegeza kugenda nkababwira ko je ataruko sari gusinya oya kubera nabazi ko shaka ibintu bimeze fresh nabazi n'abafana banje na front irimbira arengeye amasidio matowe none ubunye usigaye bahe ubugenda nibanyane mu bwiza aha kweri ki ku investisa amafaranga ya clip indirimbo wayikoze kera ukaca
ushima gukora amasanamu kwe kutakoze iyindi nshasha? Oya je bisanze muri management yiwanje je ntituratangura gukorana ibikorwa. Iyo ni indirimbo je nakoze kera muga video ko nabona ari indirimbo bafana kumasaba video yayo narakoresheje uburyo bwiwanje n'abafana baranshigikira video ndayikora. Video ninde yayikoze? Yakoze Wet Company. Wet Company yagutwaye amafaranga ngana gute? Yo kweri yatwaye je uburyo yantwaye kabisa uburyo yatwaye 500,000 yaramfashije nk'umuvyeyi. Yes nuko bimeze bakunzi ba Hit Connection bakunzi ba Big J bari mwadusavye kenshi yuko twe mutumira ko mumukumbuye n'indirimbo ari kumwe na Radio Rasta umse ko yaronse management yitwa Musema Kweli TV. Musema Kweli TV bagiye kumukorera indirimbo mu mezi abiri n'amasanamu. Studio waratigiye muri studio none ubu bimeze gute? Studio naragiye kwa effect inkono yaratangiye gutekwa. Nivyo? Asike ko yarugwa. Ubu twizere kuzoronka ugiye gusora indirimbo zifise qualité zimeze neza. Apana kuja muri ama studio yo musi bitanu. Amasidio y'ubwana je nasezereye ico bisigaye gusa ubu ni gutera amabomba ya maroketi ateye angana n'amafro yanje ntera. Legend ugame froza when it's akera yellow masoja combination mwaborewe n'amasi. Ubushize wari watanguye tugutumiye waratubwiye yuko muva hamwe na Kiriku mu ntara ya Ngozi ariko Kiriku arakwenurira bivanye nuko rero saba mufasha ubu nawe urabona yuko ugiye kuja kuri stand imwe na Kiriku akili uko uburyo ari fresh ubunye atari kibazo. Je ahubwo mu byo nkeneye sinkeneye no kungana none uri umunyeshuri uri umwarimu wo kwifuza kungana n'umunyeshuri wawe. Uri umwarimu wawe wakiri? Arabizi ntigize kwibabwira umunsi cyagenda naruka nga. Hama je ahubwo nifuza kurenga izindi nifuza kurenga abandi bataragira muri rap ko shaka gushikana hip hop ku rundi rwego. Je tumara bane video ni rap y'ugwego na murapera akora creation nk'iyo. Seta Facebook ezaguhenze fearless urumurabu ko warawishije mwishike ndice Big J gasaka kanarunyonga anachita wao ni master wakati mgoni wako end watu watoto wa mama ona wote hao underground wote wao underground anachita wao ni master wakati mgoni wako end watu watoto wa mama bona wote hao underground bado wote wao underground. Yes turacari kumwe na Big J ni Rumeni Bikaya canke nde? Canke Ifi Barene. Yes turi kumwe muri studio subiri dushire mu mwemo na freestyle watuteguri. Je ubosi mashura nkubitira mwigunira rap ziki gihe zisigaye zanyobeye sinzi ko rubukene bwashikiye abarapa canke n'ubune bwe butuma ngo badakora imistari ntibagira babaye nkikopo rap ntibayisondeka bisaba kwandika rap yarabataye birukira R&B ubune bwe barasengegwa emera ndabasengere cabagufinda basengere harabavuga yabo bakayicara koko nimugera koko ndigikoko umva yimirapoko umva zino hatko amajambo niyo numva bikogwa ntibagira basigaye kwizina kuri teresi ho bari baracanyegeye nk'inyenyeri ku murango ndacara umwe kumubumbe simbona ugukurikira biraheze oya sindaheze shaka cyakubita gira kandi turagukoresha nyine nago handika bisa ndi Hundiri babisoja tubereke ko shoboye iyi nkubi kubise bamenya ko ari uguhora iyi mbabura ishusha cyuko rumena ko amazi yacupinga ivyo utazi kandi uzi kudashoboye okay ndumurapere ngo atagira amahera ageze kubikorwa batifuza ko bihera bafise amafuti kw'iyisonga sama canke nje kubahanga nje kuba paki nje kuba pondi nje kubahonda subirubishe kwivya we nakibibona wabaye demo batarugamba watanguje ureka bujanja ureka maganje yaco mwica umutwe wawe igiye musema bange ninka gaca nzuba nuba. Yes ni video ndabona yuko iri kuri account ya Musema Kweli TV yego atubwiye ni management mwavumvikanye yuko ni ibikorwa bya bizoberaje kuri account ya YouTube yawe ugiye kuyibagira rero. YouTube yanje mu bisanzwe nuko ngende ibikorwa ziragenda kuri account ya Musema Kweli TV.
Mystic on the track. donc ni kuvuga yuko kontra niyahera mu myaka 4 ibikorwa byose uzoba wakoze nta burenganzira cyangwa uruhusha uzoba ubifiti oya uzoshitangura zero je ibikorwa nzo ndafite simazo bibana uya nkabyo bafashe ibya mbere tango ntizobikore bikorerako gusa jiwe nzo ari muri shondo zikoresha izo ndirimbo ko zo ziwanje so gusa aruma nzo chankere yindi YouTube yo kandi YouTube yanje kwanzira hari none bagiye kuno gufasha kurondera ibiteramo amatone uzoragira amatone bakubone bakumenye ube umusani nyene yubasize najya kubaka izina biragoye nubwo ufite talent birashobora gufwarana ugasanga abantu ntibakuzego iyo tara yawe ikagupfera kubusa ubona nakoshe dize Israeli cendi mu barapere nyama barapere batanu basaba fana jiwe ndimwo ugondo ufate ubwo mugende uzukore emission urona je ari murankoresha emission ngaha ngeze kuri Kotebo abafana bashikubise indirimbo zirenga 10 zanje afite indirimbo nyinshi zanakunzwe zitarose promo TV online ego wari kuri Kotebo abantu baragushengera sana baranateruye gushika yaho niho naronke na management nivyo yego je nari mve muri abana ikiganiro cyaba bandi indirimbo zirenga 10 zikaze je ndafise amarapa kaze gusumba nawe zinakaze zumesha asi ndakora umurugiye kwaka nivyo 75 ubusa abanyonye batatu canke babiri kugira ngo mugira ico muterereye canke mubajije uno mutumire wacu yitwa Big J Rumeni Bika 751000 ataho hari ndabona raje allo umunyonyi wacu ratubifye 75 ubusa dusubire kumviriza ino ndirimbo mukurindira yuko badutelefone Mystic on the track. agimbe bagisemirira po maje kukamasho Big J gisinyina cyawe ngira ndabahashure gumana ubugamba bwo kuguma mwitapa ajya kudahanibwa nabyo byorora imisega ntamurapa w'umusitare bose naba underground nivyo bakora byose ari underground ifesi fabirove bariko ngo bapfinzana nivyo bakora bitarenga umupaka aruvinesi nifu uburapu yasasiga yakina comedy kingorongoro gahunze rapo naje kuryama je guhangana n'ibihere GZB umunywanyi allo yambu cyane muri bande mutwakwe muri he Eric turi kumwe n'umutumire wacu yitwa Big J muramutse ugira icyo uterere ati muramutse ucumubaza ikibazo sawa nakubali sana kwa merci sana ndasema cyane ko afite tuwaje kumenya kabisa mbere ntaya Gangster Ibana vuba ndabarasa biteye ubwoba ati arakwemera sana Efse public efse abafana benshi kandi si black kibiriki njyayisemba sinashaka babujonze n'ivyaka ujya muzungu arakubesha Flow sindato simorogo girupigime wabona uri vandaye mwatakariye mu mwisa twakira umunywanyi wa nyuma allo Israeli na miko na black nigisha rya black ndabaramukije amahoro mumeze neza Allo oui Niombo ikumutangano homboy ni sawa yego turashima yego turi kumwe na Rumeni Bikaya Bigije ndakuramukije nabwisabe mutamanje homboy Bikambaye no gukwega ko urashoboye cyane bema ewana imana ngo nabarare barane ko baze barasaba ibikorwa byawe ku radio kuko urashoboye Messi Sandra Kotsi yego ama yego Bega fatiro na pieces Bigije ababona biwe ababona gute arabubaha cyangwa abafana cyane arifuza kugera nkaho bageze cyangwa arifuza ko mukorana nabo umwe muri amagushimiye bo je muri bajya bose barakora amagabo harimo abasumba abandi kandi muri bajya je nta birebire bombwira kubera muri bajya rap hari nabo sumbya kurapa muri bajya hanyuma simari kusinzo kwa nabo tuzokorana nabo kubera n'abarundi biwacu yes tugushimire cyane Merci sana murakoze wakoze cyane kwita ubutumire bwa Hit Connection ni twagukenera kandi nizere yuko zo tugamburukira
yego kandi cyambere na mbere kinoshima cyane ndahangize si jewe ni kubera mwebwe yego Israeli Merci. Amipo Istegayeli zo kwa muvyibuka ni watera imbere no abo miliyone zo kwa mwibuka yuko twagukuye kure ni je vraiment ndovyibuka ko asha yatwa mwebwe kabisa je nari merefo sana imani bahezagire ko nashuse no batorese imana no mwijuru gusa urakoze cyane juste gaye twakoranye neza merci Amipro shimura bafashe umwanya barabana natwe ndabwira nti umukama bandindira ibiza byose byo kumufuko no ku mubiri abandindira ikibi cyose yo kiva ndabwira ati ahi waje dusubire ku musi wejo isaha 12 z'agatondo muri zinduka bye bye ciao merci beaucoup Amipro nawe twakoranye neza merci beaucoup DJ Israel twakoranye neza ndagushimiye ego murakoze cyane abatukumvirije mugire aho mwubahwe merci beaucoup Brarudi bicije mu kinyobwa Primus yari Hit Connection DJ Israel juste Gael Amipro mugire lendiyo nziza